abana b'abahungu barayobeye bakujya wakishije ko nkinda iri mu ijipo yambwira mu buzima ko atawundi mukobwa mwiza nka jewe yoshobora ko yarambwiye ko atokwigera mpinduka oya nukuri muhungu sinigeze ndamwikeka kuko yarankunda cyane yambwira ko ankunda nanje ivyo bintu byarantangaje rwose normal ndababwira nukuri ibintu byabaye mutoyi wanje ukuntu ndamuzi nukuri yumvira nzaniye n'amafaranga n'amakenga jewe vraiment kuko muri Arabia murabizi n'ahantu habi cyane abarundi tugendeyo turatesekerayo turahura n'ibibazo yarari amabi ari abantu benshi bagenda ntibagaruke nukuri imyaka 6 irenga nari maze ndi muri Arabia nukuri sinokorera ubusa nukuri Every story matters. You know my people, it's another day, it's another blessing. Kwa namu kumusikundi wakunzi wa STV. It's your boy Dan for Weekly MIT za STV. Bakunzi wa STV manje kwifuriza umwaka mwiza ku badukurikirana bose mu bihugu bigiye bitandukanye, abari muri diaspora, abadukurikirana hagati mu gihugu, ndetse n'abari Bujumbura. So, wabona ko no munsi kuri screen za STV tukubona umwigeme mudasanzwe mumenyereye canke mutari bwabone byinshi mubaza kubimenya ikintu kimugenza kuko murazi yuko nga kuri STV tuba dufise stories zigiye zitandukanye abaza bakatwitura ibintu tubafasha bigiye bitandukanye. Sasa abakunzi ba STV reka tumuha akanya hayidondore hama dushobore kuvugana nawe dushobore kumva n'ikintu kimugenza navuga nti umugambi wa STV wite murakomeye Nemeze neza urakomeye ndashima Imana nitwa bande nitwa Jaja okay Jaja ndamukiza abakunzi ba STV ndabaramukije aho bari hose amara Imana bane nawe yego Jaja yaranyandikiye arandondera arambwiye yuko ashaka ko dukorana ikiganiro ko abaze kubona byinshi y'abantu twama dufasha guhuza abantu canke ngorane zigiye zitandukanye tugashobora kuzikemura abandi bantu. Jaja yarandondeye reka tumuha akanya ashobore kuvuga ikintu cabaye ikintu ashaka ko tumufasha muri rusange. Jaja kandi ni gwaho je vraiment narabarondeye nenda bakeneye cyane nabarondeye nkuko abandi bose barondera kuko nabamba namwafashije abantu benshi nanje nashatse ndabitura hagira ikintu mufasha en fait jewe narandikiye vraiment borumengo nyine urabikeneye ko tubonana cyane nenda bikeneye cyane kandi Imana ishimwe ko ntwa bwaro akanya kubera twa turi mu minsi mikuru ya Noel na Bonane mugabo ubu ni sawa nibaza yuko akanya tudafise cyane mwanya ni gwaho cyambere ndabashimiye ko mwemeye ko mu mwanya muheza yego cyane hama jewe naragira ubuntu nafise umufiyasi cyambere umuhungu mukundana nafise umuhungu dukundana kandi ndamukunda cyane rwose hama haragera igihe ndaronka promotion yo kuja mu bihugu byo hanze kongera amafaranga imbatari banga wagiye mu gihugu cyawe nagiye muri ivyo bihugu vya Arabia Arabia Saudite turamutse n'abana ariko badukurikira muri Arabia Saudite dufise abafana benshi cyane gose hama turasezerana aranyemera ati ego genda nzogumana nawe igihe cyose uzogaruka sinzigera ndaguhemukira nanje namubwiye ati nanje sinzigera ndaguhemukira ibyo nzoronka byose tuzobisangira uko bingana kose antuka nagiye dukundanya ariko tutarabana biga iyo ugiye kure y'umukunzi wawe wumva gute mu mutima byari bimeze gute narabyakiriye kubera ko ubuzima ukuntu bimeze isaba yuko uyihangana naho mubana n'umugabo mumaze kubana umugabo aragenda mu mahanga guhangayika umugore ugasigara abana ivy'urugo ubu rero twaragira ubuntu n'abagore dusigaye dufise ahantu tuja guhangayika urabibona muri iki gihe abantu bafise abana ufise abana 5 ufise umwana umwe n'iki ari n'abagenda abana ariho bakivuka umugabo agasigara abantu rero jewe Imana arangiye imbere amafaranga ndayaronka baze kuyaronka entreta nkigenda ndafise mutoyi wanje ndamukunda n'ubu niwe nasigiye ivyanje byose konti yanje niwe narayihaye amafaranga niwe yagera hanyuma wa muhungu twakundana sinigeze ndamwibagira mwagwe muri kumwe hama tuvugana ari cyo akeneye naramuha amafaranga menshi namuha amahera menshi haragera igihe rero
hari yarakeneye amafaranga menshi. Mbega mwari mufite target yo kugira mariage cyane? Twari twasize dupanze ko mvuye hanze cyo dushika tugira mariage. Hama rero haragera igihe ndamutuma muhira tigenda mutoyi wanje agureza amafaranga. Amafaranga twashaka kuza kugura parcelle. Muce mujana mutoyi wanje mugende kwigura. Arambwira ko ari ahantu yayibonye. Mutoyi wanje ego abana b'abakobwa urazi ko atabintu by'ama parcelle bashobora kumenya. Byasaba yuko bajana n'umusheri wanje kugira bashike kuri terrain baraba ukuntu byose hama vraiment ari amafaranga menshi kuko nanashatse je nkunda mucaramo nashatse ngure mucaramo ashitse wa muhungu ibiharo byaciye bihinduka vraiment umaze gushika amaze gushikayo ya mafaranga akayabona ivya parcelle twavuganye ivyo gukundana na jewe yaciye asiprima ahubwo ikintu yaciye akora yaciye apangana na mutoyi wanje. Urumva bisigura yuko yaciye apangana na mutoyi wanje bisigura yuko umuhungu mwawe mukundana umaze kumunkira amahera ngo mugure ibintu bya parcelle baciye bafatana na sister wawe. None kugura na sister wawe ubwa mbere bari bazinanye mukibana canke bagiye kumeyana mu nyuma? Okay, tugikundana ntabwo yarazi ko mfite mutoyi wanje muga ntari bwamubone ku masiko yandi. Umva rero sasa ubu niyo bari kumwe bimeze gute? Yarakubwiye muhagarike relation muri no mwanya mumeze gute? Ahubwo no kuri telefone sinkimutora gusa ngerageje kubaza amakuru bambwiye ko yaciye atwara mutoyi wanje usinzi niyo bageze nayo amafaranga nyene yagiye ajanye. Amafaranga yose wamuronkeye yose icamba bagerera konti yanje mutoyi wanje ne wayigera n'udufaranga twose turiko yaraviduye shitse ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akunze ba Steve hewe umukobwa naramurondera sinamutora musheri wanje nkamurondera sinamutora kumbe baragiye sinzi ngo barageze ahangaha sinzi ngo bari mu gihugu cyawe sinzi ngo bari mu ngaha mu Burundi. umukobwa mavukana mu amaraso tuvukana nkunda cyane jewe nahetse mbere muri muna wanje. None umaze kumva ivyo vyose umaze ugiye wari hanze mbega ni wamwikeka ko yoba aja mu bandi izo ngeso ntazo haruzi kazifise cyane? Rero abana b'abahungu barayobeye bakujya wakishije ko nkinda iri mu ijipo ntigera nyereka ko yambwira mu buzima ko atawundi mukobwa mwiza nka jewe yoshobora ko yarambwiye ko atokwigera mpinduka mugabo nyimba yagize itama hajya amafaranga kagira itama hajya muri muna wanje byose ntigeze yibuka yuko hari icyo twese tuvugana. Rero jewe n'ukuri mu bisanzwe waje kuri TV kugira tugufashe iki Majabo Market twumvise yuko icyo tugufasha twokibona cyangwa twogishobora ikintu cyatumye nza nanabarondeye narabonye ndakunda gukurikiranira ibiganiro byanyu narabonye ko nabandi mwaba mubafasha nanje shaka mumfashe kurondeza muri umuhungu murondere mufashe kurondeza hari gihe twamutora kubera nabandi nabambana mwabafashije kandi mukabatora. None uwo mukobwa ibintu biragoye bakunze besti ni ibintu bibabaje cyane gose umuntu wari wizeye ko muvukana ashoboye gutwara umukunzi wawe ni ibintu bibabaje cyane. Twakora ikiganiro ni sawa. So nakunda kubaza rero sasa Jaja igihe wari ubaye muri Arabi ntiwigeze umwikeka umuhungu kuba baja mu bandi cyagiye mwari muri kumwe no mu rukundo ntiwigeze wikeka yuko biba kuvanga cyangwa gucamo? Oya nukuri umuhungu sinigeze ndamwikeka kuko yarankunda cyane yambwira ko ankunda nanje ivyo bintu byarantangaje rwose numvise ngo yafatanye na mutoyi wanje. Jaja Majabo Market ati uno munsi ukeneye ko dugufasha iki? Je nukuri ikintu ushaka ko mumfasha vraiment ndazi ikiganiro aho bari hose barakiraba kuko ndazi rakunda kurara ibiganiro shaka nukuri mutoyi wanje ahari hose yumve nazaniye n'amafaranga n'amakenga jewe vraiment kuko muri Arabiya murabizi n'ahantu habi cyane abarundi tugendeyo turatesekerayo turahura n'ibibazo ari amabyi ari abantu benshi bagenda ntibagaruke nukuri imyaka 6 irenga nari maze ndi muri Arabiya nukuri sinokorera ubusa nukuri
icyo usaba afuma agarukana amahera makeya apfuma ngarukana na makeya ibisigaye n'ukuri uzoba murabiyaga mu nyuma umuhungu bizoca bigenda gute umuhungu uremeye kumureka hanyuma umuhungu je nzomurondeza baze kuronka n'amafaranga na makeya umuhungu je nzomurondeza kuko yarampemukiye bihagije normal ndababwira n'ukuri ibintu byabaye mutoyi wanje ukuntu nenda muzi n'ukuri nico kibazo baraciganiye muri famille barabizi toyi wanje yari kubahoka kunwara amafaranga oya vraiment ivyo bintu ndibaza ko nimitiri cengira yarabeshwe n'umuhungu umuhungu ntiyanamubeshe n'ivyo ari gukunda n'imiti yakoresheje murumuna wanje ari umuntu twizeye mu muryango ari umuntu wahaye na konte ni umuntu uba wizeye vraiment twamwizera n'umuntu atahendwa n'ikintu na kimwe kuri iyi si n'imiti yakoresheje uwo muhungu n'ukuri ndiko ndaraba nta kintu na kimwe ari guhendesha muteyi wanje ngo bomukana amafaranga yanje biragaragara ko ari imiti yakoresheje n'ukuri aho bari hose ndabizi aho bari hose n'ukuri ndabizi ikiganiro barakibona n'ukuri biyumvire kandi namwe mufashe kurondera muje mu vyamo biyumvire bangarukane n'amafaranga yanje na makenya basi so yunguga umukunzi wa STV mu muravyumva yuko n'ibintu bibabaje ugiye muri Arabie Saoudite ugakora ugasanga uri gukorera ubusa ugasanga uratashe no mu gihugu cyo wari wizeye yuko utwo duhera tuzogufasha mugabo ugasanga twatwawe n'umuntu wari wizigiye cyane gose numva abakunzi bose bikaba ibintu bibabaje reka tugiye gukora ibishoboka byose turondere ndabazi ko hari abazobona kino kiganiro bazi nka story cyangwa bashobora kubabona bashobora baze kutubwira ukuntu bimeze kuturonderera kudufasha kurondera novuga nti uwo muhungu n'uwo mukobwa vraiment baze bagarukanya amahera aho bari hose bafuba murondera kuri nimero yawe mikasha ambwira ati ninuzenya turaguhaye makenya yo kuyungunganya mugabo naho nyene ukunze wa STV mumva ko ari ibintu bibabaje wowe ushobora kuba abona uwo muhungu n'uwo mukobwa nibaza yuko yoza akatubwira ukuntu bimeze tugafasha kurondera kuko murumva yuko Jaja arababaye cyane kuye mu kigo n'umuntu wari wizeye Jaja nizere yuko tuzogeza kumurondera muri famille baramurondeje canke yarase n'ukuri ariko bararondeza niyo mpamvu naciye no kuri mwebwe kugira mumufashe kugira tumenye abo turondera umuhungu yitwa gute umuhungu yitwa Daiso umukobwa yitwa Angelique nizere akunze best TV ubu uzobona Daiso canke Angelique ashobora kubegera akababwira yuko mukuru wiwe ariko ararondera basi nuwo musubiza no duhera dukenya hanyuma ivy'inkundo byabo bazosigara barabiyaga mu nyuma ariko yanonse amahera makeya kwifashisha murumva yuko ari ibintu bigoye kuva mu Yarabi ugasanga utashizira yoye sasa Jaja jene baza yuko nta kintu twibagiye kuvuga muri rusange vraiment no kumfasha kundondeza vraiment okay Jaja nibaze yuko mu minsi iza tuzoronka feedback nziza yuko tuzobona nk'abantu canke nk'umuntu azaga twiganira yuko yababonye canke yagize iki canke wanashaka babonye n'ikiganiro bakaza bakagusubiza amahera nizere ko bizokunda Jaja yego je nta kindi shaka amafaranga yanje n'ukuri nta kindi ndabarondera ko bamereje amafaranga yanje barabanda nizo nkundo zabo sasa bakunze ba TV murumva yuko ukuntu bimeze reka tugiye gufasha kurondera Jaja kurondera Daiso na Angelique canke Ange kugira tumenye ivyabo tumenye ku byagenze nimba Angelique hagiye nawo usanga yaratwawe ku nguvu ntawamenya ugasanga ni urukundo rurimwe ugasanga n'ibindi bintu ugasanga umuhungu yaramushize ko menace yaramutwaye yaramukidnafye bavyumva ntiwosanga hagiye usanga atari n'urukundo barimo ugasanga umukobwa yarahenzwe nawe ari mu bintu atazi ibyo byinshi nibaza ko bakunze Best TV twese tuzobimenya ino nkuru tugiye gutoza cyane gose agaturonse umuco wawe byo reka ndagushimira yego namwe murakoze kunze Best TV tuzosubira mu kindi kiganiro tugiye kubanda yaturorera ino suite y'ino story ya Jaja tugiye kubanda yaturondera Daiso hamwe na Angelique bakoze Best TV ciao ciao. Every story matters.